Tuti bakozi musanzwe mudukurikirana muciye ku mbuga zitandukanye, ndabibutsa neza ko turi mu bwami bwa Burundi Ilos TV, ya televiziyo yacu musanzwe mubona ko biciye kumbonesha kure, biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ya YouTube, Facebook, ndavuga ko na TikTok. Iyo televiziyo ihaca hano tuje kubabwira amakuru ariko baravuga hano mu gihugu cyacu Burundi. Ndabibutsa neza ko hariho ibintu byinshi bivugwa, kandi byinshi muri byo bivugwa tugiye twe kugaruka cyane neza na neza ku muziki wano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turavuga mu ndirimbo zabifashemo kandi bigacika, turavuga hamwe n'indirimbo ya Sat Bisa Turamabafre Abubakar Kalim, aho aheruka gusohora indirimbo yiwe itarakwiza n'imisi 10 gusa, ikaba imaze kugera ku views hafi umuriyoni wose wa views. Turavuga n'indirimbo ya Kirisese ikirabica bigacika, Kirisese we dada. Iyo n'indirimbo ikirabicano bigacika mu gihugu cyacu Burundi. Ndabibutsa neza ko siyo yonyene, hariho n'indirimbo y'abahungu bacu batatu, ndavuga Double J, ndavuga Kiriku, ndavuga Bface, indirimbo ikuzwe cyane. Benshi bavuga ko ari indirimbo bariko barafaka mutama wacu DJ Pole na Simbizi ku rubuga rwa umukubito. Yarabivuze neza ko ivyo bintu biriko birazanamo igifuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bijanye na industry musical. Ndabibutsa neza ko Bface Simbizi we yabivuze ko yamuvuze neza ko yitaye mu vyatazi, ngo yagiye kuririmba mu ndirimbo atategezwa kuba arimo. Ni hano ku rubuga rwacu mukomeza kubikurikiranira, ni gahanyene muzobandanya mubibona byinshi bijanye na industry musical hano mu gihugu cyacu Burundi. Ndabibutsa neza ko hariho na show igiye kubahuza, show canke se concert igiye kubatandukanya, igiye kwemeza neza ko DJ Pole ari mukuri canke se ari mu kinyoma, igiye kwemeza neza ko bagiye basore bacu batatu bari mukuri canke bari mu kinyoma. Iyo nayo nta yindi ni show ya Joseph Chameleone, akaba yamaze no kudishikira no mu gihugu cyacu Burundi. Ndabibutsa neza ko ari show igiye kubica bigacika. Tugaruke no ku ndirimbo ya Akim, aho benshi bayizi kuri song batazati yaririmbwe nande. Ni indirimbo benshi bavuga neza ko yahagaritse indirimbo ya Diamond. Ugiye kubiraba kuri YouTube ya Diamond, ukaraba no kuri TikTok ya Akim, urabona ko ifise views ageze ku bihumbi 900, mu gihe indirimbo ya Diamond ikiri ku views gusa ibihumbi 600. Turavuga neza ko Burundi bwafashe umuziki hano mu gihugu cyacu Burundi, kubera ko indirimbo ya abantu bafata nko underground hano mu gihugu cyacu Burundi yamaze gustoping indirimbo ya Mr canke se ya mutama wacu ava mu gihugu ca Tanzania muzi ku izina rya Diamond Platnumz, ariko muri abajya batamba biwe batatu. Murabizi neza ko iyo ndirimbo yamaze gufutwa cyane, ihagaritswe n'umuhungu wacu hano mu gihugu cyacu Burundi. Ni Akim nyene agaruka akakubwira neza ko ayafatishije no mu gihugu cyacu, no mu gihugu kibanyi ca Rwanda, aho mu gihugu cy'u Rwanda bariko baravugishwa na ndirimbo nyene ya Akim. Iki nico gihe sino igaruka ko cyane. Izo nizo ndimbo ziko zagaruka hano mu gihugu cyacu Burundi. Ndababwira neza ko ukabutarakora like, share, comment canke se subscribe hano kuri runo rubuga rwacu ko tugirira nabi. Yari Jean Trésor Boris, musanzwe mumuzi nk'umumenyesha makuru wanyu mushasha kiri muto akicitoza. Murakoze.